Abantu baje kuri page ya Miss Muyinga 2021 hariho amafoto yabo bigeme bariko bitoza mico gikorwa ndero uraraba bigeme bariho hama ukavuga ati reka ncagura uyu mubo ushimye canke mubo ubona yuko kwiye yuko yoba Miss Muyinga 2021 kumutora uraja kwiyo page ukabona uyishimiye ugakanda kuri like wamara gufyonda kuri like ugasharing ugafyonda kuri partage ukabipartage kugira ubisangize abagenzi bawe nabo bashobore kumwitorera. Hello bakunzi bandaho TV Juliana kuri micro ndibaza muri ko murambona hama behind the camera ni Doz. Okay, nkuko musanzwe mubizi abatakwa subscribe please do it just now muyikora unye turabinginze mwe muri boss bacu atamwebwe havyo twokora ego muri umwe turi kumwe na bamwe musanzwe bamenyere ku ma TV online canke mu buzima bwa misi yose ni bamwe ko bategura Miss Muyinga reka tubakanya bonyene bashike kwidonda niho vyo bavyiza cane ni sawa. Ego ni sawa turashima. Umeze neza? Ndashima vraiment ameze neza cyane. Nawe? Ego nanje ni sawa. Woshaka kudonda abakunzi bandaho TV? Okay murakoze je ukazina nitwa Nkeshimana Claude nkaba mvuki Muyinga mbi Muyinga akaba ari jewe ndongoye iyi association iwacu events uno munsi ari kirategura evenement ya Miss Muyinga 2021. Ego cyane itwa Claude ay Muyinga nsawa nawe. Jenny sawa ndashima. Ego cyane manya kudondera bakora muri ndaho TV. Banyitwa Blaise Pascal ariko nitwa MC Blaise canke MC Panda nkabande ndi CEO wa Panda Entertainment isanzwe ari société événementielle. Nkaba naje kugira ngo ngire icyo mfashije cyane muri Miss Muyinga nkabanje ngaho ku bakunzi bandaho TV Uganda babwire ko tubakunda cyane. Tukiri kwa MC Panda bamwe ngo tukuzi mu bari mu bakari wateguye Miss ku Gasaka. Ego ntimwihenze ni jewe n'umugwi wanje donc ni umugwi wanje wateguye Miss ku Gasaka 2020 nkaba ndi n'umuntu asanzwe akora ama evenement mu buzima busanzwe bwa donc mu buzima bwa Miss yose niyo mpamvu rero no muri Miss Muyinga 2021 ndimwo kugira ngo tubashe guterera duterera intara duterere n'igihugu mu gukora ibikorwa byiza mu mpano twahawe kugira ngo tubashe kubandanya duteza imbere iyi domaine yacu canke iyi domaine événementielle mu Burundi ikintu cya evenement kibandaye kiduga hejuru cyane. Bigenda gute umuntu twatuzi muri Miss ku Gasaka tumone muri Miss Muyinga kandi donc niko kazi kiwawe canke warate wakama ngo ushobora kubafasha? Je niko kazi kanje sanzwe nkora ka Miss yose nkuko nemeje kubivuga nta kindi kintu nkuko bavuga ati umutunzi nico afashije abandi donc twe twagize impano yo kuronka kungene ushobora kuba uplanning evenement ugategura ibintu bikagenda neza ubutunzi bwacu nubwo kandi rero umva ko ubutunzi ari cyo usangije abandi twaragiye gufasha mu byo dushoboye kugira ngo tubashe tubaduze nabo intara yabi ije hejuru ije ku level y'izindi ariko tube turiko turakorera n'igihugu hakuru. Claude yavuze ko bimuyinga kandi kabutegura ari ujejwe iwacu event niba ntihenze donc bisaba iki kugira ngo umuntu ashobore kuja kwitoza muri iwacu event mu Miss bimuyinga? Okay murakoze cyane novuga yuko mu misi hariko harasirikira affiche yariko amakriteri yo kugira umwigeme w'Imuyinga aze kwitoza ni evenement ya Miss Muyinga ariko rero ukwandika twarahejeje ubu hubwo duri mwihiganwa uno munsi tugira imihiganwa ryo ko abigeme bahiganwa kuri Facebook meme no kuri Instagram ari naco gituma no hamagarira abantu baje kuri page ya Miss Muyinga 2021 hariho amafoto yabo bigeme bariko bitoza mico gikorwa ndero uraraba bigeme bariho hama ukavuga ati reka ncagura uyu mubo ushimye canke mubo ubona yuko kwiye yuko yoba Miss Muyinga 2021 aho twayihaye slogo umwigeme miterambere ndero kumutora uraja kwiyo page ukabona uyishimiye ugakanda kuri like wamara gufyonda kuri like ugasharing ugafyonda kuri partage ukabipartage kugira ubisangize abagenzi bawe nabo bashobore kumwitorera hama ikindi naco kagira na commentaire kugira umutera intege. Ego
Ego Claude avuze ko kwandika vyaraheze ubu ari mwiteguro kugira ngo hashogaragara umwe adoserukira Miss Muyinga muri no mwaka. Hama Claude kuri ku Facebook bisigura ko muraba umuntu afite ama like menshi canke muraba kugira ngo umwe aba ari asumba abandi kuri Facebook. Hakuru duhagararira kuri like aliyo jeme hakuru niyo turaba rero no basaba nukuri muje ku iyo page mubahe amahigwe mu gufyonda jeme canke like kugira gikorwa kibandanya higenda neza. Bigenda gute none nimwe mu maga formation ko murabahungu biraborohera? Ego nkuko yabivuze arongo ya association iriko yategura iyi Miss Muyinga. Donc iyo association bisigura yuko ntiharimo twege babiri gusa ahubwo harimo nabandi benshi abo yaserukiye. Abo bandi yaserukiye rero harimo abigeme, harimo n'abamama, harimo abantu benshi bashobora kugira ico bafashije kugira dutore uwo muntu mu kubategura kuko urazi ko bategurwa ibintu byinshi ari ama formation côté modeling, ari ama formation ari basée sur leadership, entrepreneurship na patriotisme. Donc hose turafise mwiyo association yacu turafise abantu bashaka kubigisha ivyo bintu, abantu bashaka kubategura mu ubwo buryo. Twebwe turi ku kivi nkuko uzi yuko mu rugo rwose abagabo usanga aribo bagiye imbere. Donc nitwe twaje ngaho bwa tubabwira ibintu byose uko bimeze. Abandi bari ku kivi hariya bariko barakora, bariko barategura ibibanza, bariko barategura indirimbo abakobwa bazotambukirako, bariko barategura ivyo bazokwambara, ahantu bazokwisukisha, donc bazokwikorera kugira bazoje bagaragara neza, basa neza imbere y'abantu, ko bategura ikibanza n'ibindi byinshi cyane. Donc turanezerewe cyane kuba twege turi ngaha turiko turababwira ibikorwa kumwe bimeze, hariho abandi bari kubikorwa. Donc ni muri yanzira ko ndakwishura yuko dufise abantu benshi kuko igikorwa nk'iko ushaka kugira yuko kigenda neza ntugikora uri umwe, ugikorana na equipe kugira ngo ibintu bashe kugenda neza cyane. Ego Est-ce que Miss Muyinga mutera ko zoba ryari dans muzo présenter ryari hazo vyama demi finale na finale? Oya nkuko tubishaka ko bizoba nta ma demi finale canke ama quart de finale azoba, hazoba finale nyezina batoremwe mwigeme mu iterambere wa mbere imwe gusa. Hazoba finale imwe, donc hazoba yo selection imwe batora wa mbere. Dufise abigeme 10 ntitwogira ngo demi finale ngo dukoremwe batanu muri finale twoshira dushikayo dufise bakeya kandi atari byo dushaka yuko abigeme bahiganwa uko ari 10 bahamagara imiryango bose baze kubashigikira kuko murazi ko muri evenement tuba dushaka ko abantu baba baje ari benshi baryohererwa hamwe nkuko muzi ko ari ku munsi usozera umwaka bazobahamagare baze hamwe tugire iyo veye hamwe turyoherwe maze isaha 6 zidodore turi kumwe baca ba program mwigeme yabaye wa mbere n'umuryango iri ngaho maze dutambe turyoherwe twishimira intsinzi y'uwo ariko nkuko mubizi yuko ni watsinze badatsindaho ni muri yanzira baca bavuga ati tuzohemba wa mbere duhemba wa kabiri duhembe n'uwa gatatu ariko nabandi bose mwabo 10 hariho aka envelope gateguriwe bazobaha bose donc bizoba itariki 31 imuyinga muri ville ahantu hitwa kuri hotel Agahimbare niho bizobera ivyo bikorwa vy'iteka mu ntara ya Muyinga n'igikorwa cy'iteka ku gihugu guhereye cy'isaha 10 bizoba bitanguye. Munyaruke rero ntagire numwe azosiba ni imuyinga. Ndazi ko ariyo abantu benshi batari babizi bagize amahirwe yo kwibonera ngaha kuri Ndaho TV kuko Ndaho TV mbona muteye imbere niho hambere bampaye microphone nje nyene donc ni ibintu vyiza cyane niho mpamvu turabicisha n'ahantu hameze neza cyane muzoze turyoherwe tuje hamwe dusozera uyu mwaka 2020 wari urimo ibintu byinshi bigoye dutangura uyundi mwaka. Murakoze cyane. Ko tumenyereye ma events menshi mutegura aba miss aba miss benshi cyane plus de 20 ariko bakaba hariho 10 bonyene nivyo mwashimye canke vyagenze gute? Gituma hoba hariho 10 mugabo ni 11 nta kibazo. Igituma nsibake kubera n'igikorwa kibaye ubwa mbere Muyinga. Iyo regiho kibaye ubwa mbere abantu uko tumeze hari umuntu abanza kuvuga ngo reka mbanze ndindire. Abo bantu barabayeho kuko tumaze gushira hajya amafoto kuri page ya Facebook twagiye tubona abigeme benshi barenga 5 batubwira ngo dushiremwo ariko baza igihe cyo kwandika canke cyo kwakira cyamaze guhera. Rero ndibaza mu yindi miss tuzotegura iki gikorwa tuzoronka benshi nkuko andi bahari. Yego cyane turumvise ko ari rya mbere muri imuyinga musho gutegura ibintu by'abakobwa baserukira intara yanyu none ni iki cabatumye imuyinga musho kwimvira gukora ico kintu?
Gituma catumye jewe niyumvira ino evenema narabiye ahandi vraiment urazi yuko ikibaye ngaha ndakibona n'ahandi urumva ndavuga ati tweho kuki nanje ndiyumvira yuko imuyinga iyo evenema yo haba maze kwiyumvira naragiye ndayibarira mburamatari wacu aravyumva arambwira ati reka natwe imuyinga dukore kino gikorwa amaze kunyemerera niho navuga ati ni gikorwa kinini cyane ati kubwanje ntaco no kwishoboza canegera uyu musore Panda abimenyereye je kubera ibintu byose nkorana nka kugwa mayesheki ndavuga reka hako je nja kubikora nkagwa mayesheki ndeka negere uwabikoze ubizi amfashe n'akayerere ko bakarabaye ingozi barakamubariye canke yarakabonye mwico gihe muri Miss Muyinga sinifuza ko kabaho twebwe ibintu byacu bipanze neza bimeze neza no kuri no hamagarira yaba umunyamuyinga yaba umunyabujumbura canke yaba umurundi wese tugiriwe niteka twegereye Tanzania no mu Tanzania wese karibu vraiment tuze twishimane kujya munsi wa 31 kugira tutegereze umundi mwaka uze twishimye turi mu bintu mu munezero. Iyi ni Ndaho TV, so mu gusozera nakajama kamubwira abakunzi ba Ndaho TV nka MC Panda. Abakunzi ba Ndaho TV kintu twabanza kubabwira nkuko bariko barakurikirana no interview tumaze tubabwire bazoze muri ico gikorwa turiko turababwira bazoze ntagire numwe azosiba niyo mpamvu Ndaho TV baguma bababwira ati nimupartage ama emission yacu kugira ngo ashike ku bandi muna ya partage kugira ngo wewe ko wabimenye ubimenyeshe n'abandi bazoze donc bazoze ku ico gikorwa bagire subscribe kuri channel kugira ngo babashe kubanda yamenye ibiganiro vyayo kuko tuzohacisha ibiganiro vyinshi bijanye na Miss Muyinga n'ibindi biganiro vyinshi kuko bababwiye ko iwacu event ntigiye gutegura kino kuko gusa n'inyuma yakira afise ikindi muri Panda Entertainment dufise ibikorwa vyinshi tugiye imbere kandi tuzoza turakora donc ndabasavye muze kwi channel tuze turaraba ibikorwa vyayo hama ndabibutse yuko Miss Muyinga izoba itariki 31 imuyinga ntagire numwe azosiba mubwirabwirane muze mwese abigeme bahari ni benshi bashaka ko mubaha amajwi kuko no kuri Facebook ubu turiko turayatanga ariko ndabasavye yuko n'uwo munsi muzoza kuyabaha kuko babonye umuntu ashigikiwe ibintu biba bimeze neza cyane twabateguriye n'ikibanza cyiza Muyinga bahita ku Gahimbare muzoze turyoherwane twese turimwo kuko hazoba hariho abaririmbyi musanzwe mumenyereye hano mu Burundi hariho nababandi bavuza ingoma abatambika irundi umva ni ibintu vyiza cyane nta muntu numwe azotakara kuko twagerageje ibintu byose bishobora kwakira abantu bose twagishizemo intambo z'ikirundi n'ibindi byinshi kugira ngo abantu bose bashobore kumva bisange mu ico gikorwa karibu rero ntagire numwe azosiba kandi murakoze cyane kuba muriko muradukurikirana nagateka twatewe kugira ngo tuje kuri Ndaho TV. Merci beaucoup. Sinorangiza ntavuze ibihembo tugiye guha umwigeme mwiterambere mu ntara ya Muyinga. Twebwe umwigeme wa mbere mu ntara ya Muyinga tuzomuha umuriyoni n'inusu. Hama uwa kabiri tumuhe ibihumbi 500, uwa gatatu tumuhe ibihumbi 300. Akabijya rero sinzi ko nahandi hora abikora. Buri umwigeme wese yaje mu ico gikorwa mwabo 11 bisigura abandi 8 bazoronka frais d'encouragement kugira tubereke yuko twishimye kubona baraje kugira dufashanye kino gikorwa. Ego birumvikana ko n'umwanya bashyizemwo ego cyane none eske Claude kubera iki wa mbere aronka 1,500,000 hama wa kabiri aronka 500 uwa gatatu nka 300 nubona hagati yo kabiri no gatatu ko hariho ikintu nyene kubera iki mwavye hagati yawo kabiri no gatatu haregeranye cyane mu bisanzwe wa mbere azokwamara wa mbere kandi wa mbere ategerezwa gusomba wa kabiri si ekare nini cyane ahubwo nuko nyene peut-être mwumva mengo ni ekare nini ariko si nini kandi mu nteguro ya association yacu nuko twabipanze kubera uwa mbere aronka igikombe wa kabiri ugasanga rose envelope ntituba tuzi na valeur y'ico gikombe twe nuko biri mu mafaranga mugabo ntituzi ya valeur y'igikombe ni wa kabiri ugasanga amuhaye nk'ibihumbi 100 rero prix ni prix nuko twabipanze uwa mbere azoronka uwo miliyoni n'inusu uwa kabiri 500,000 uwa gatatu aronke 300,000 jewe noshimira cyane mwebwe twicaranye mwaduhaye mikro kugira dutangaze ibikorwa vyanyu nkashimira no mu cameraman ariko aratuma peut-être tumera neza spotlight nyango ayibonye yera cyane kabisa kigira jaune cyane hama no banahamagarira
abantu bazora bakino kiganiro bwa mbere na mbere abanze clique kuri subscribe hama bana sharing kino kiganiro mugabo na comment turayikunda cyane kubera commentaire ubu tweretse yuko wadukurikiranye kandi ko wifuza peut-être ko twotera imbere rero no kuri no hamagarira abantu ti kuri Ndaho TV ni mukandeho subscribe mu partage n'ikino kiganiro murakoze murakoze cyane kuri Michael ya Juliana bindo Kamela ni Doze nibaza ko muvyi batubwiye ko bibabwiye MC Panda na Claude please do it just now subscribe turayikeneye cyane shares comments muvyi bagire vyose turakunda cyane go MC Panda na Claude ntotwondera natwo muzotwitaba kandi yego cyane ciao ciao muheza yiko